nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramagahahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Keri vyuka Keri oya Keri vyuka mu gihugu uzanira umuti Keri vyuka Keri mavuga ko agenda kwishe Keri vyuka Keri nusigajenye na Keri vyuka Keri oya Keri nukuri Pamela nibiki mama nibiki yabayi Keri Keri vyuka ndaguha umuti mwana vyuka ndaguha umuti Keri mama arataye umuti Keri Pamela maze kukurira kumutera induru mwana ndamuha umuti Keri mama Keri yapfuye Keri vyuka mwana Keri vyuka nusigajenye wanje man Keri nabasigaye ndumwe Keri vyuka mwana wanje Keri vyuka Keri Ragiye urasize cyana kuvyaye ngiriwo ebikura waracariho Keri oya mwana ko kubyemere mana kuki umwana wanje agiye akiri muto Keri ndaguza waguhoye iki Keri vyuka Keri urufu nagiye ndacariho uragiye uransize papa aracariho yo urabe mama ntati mumpamagarire nyaruka mama mwana wanje iratuzaniye ni Faraja Group. ego cyane nukuri murakoze kuza kandi kuturaba ndazi ko mwahevye akazi kugira ngo muze kudushika ego ariko nubwo byabaye kujya Imana yamukunze kundusha nukuri ndazi kubitahura umukristo ivyo bibaho mu buzima urupfu nta muntu rwigera ruteguza nta muntu rwigera witeguza ariko Imana ibibizi byose ego gusa ikintu cyambabaje nuko mwana wanje yapfuye mugabo wanje atarino oya kandi umva mama Pame ivyo bibaho ndamenya n'icanyiciye umwana wese ngombwa kumenya urupfu kuba ruriho ureme Imana kuba yamwikirije nuko yamuguhaye ifisi mwana wanje mimi mpore ivyo bibaho mu buzima hama ndabizi ko dukorana kandi abakorege dusanzwe dukorana bari bantumye hari n'akantu twari twakoze hamwe n'abakozi hari kantu bari bandungikanye bampaye 300 kugira ngo nawe uraraba akanya umugabo ataraza uburarondera ikindi kintu burayakoresha ego murakoze ego kandi munsengere bose menye cyanyiciye umwana kugira mama Pame wihangane hama jewe ndibaza ko nzogaruka akanya nikaboneka ego murakoze hama mwihangane ego Imana ibahezagire sawa zosubira ego iratuzaniye ni Faraja Group. akishima ngo afite umwana mwiza narenda mukoreye ko akamwambika impuzu ngo afite amahera ukamego natwe nitwo bironka
ubuhoho nagenda muzure amwambike turaba urabona ubwishime bw'urya mugore namukoreye kosha nejo nzogusubira genda umuzure turaba urabona iratuzaniye ni faraja groupe. Mada sa urumva rero ego ndagusavye abana biwanje ubarinde gusigiririza urabona muri no kati yacu abana baragiramiwe ejo wumva ngo kwanaka yapfuye iya ejo kumva kwanaka ngo yapfuye ahubwo ngo n'umwana wa Kefa ngo yarayapfuye umwe wa Kefa nawe yarapfuye ngwego umwe mutonya wumvise rero biwanje sinkeneye na gato bugaranire mu nzu bagume kuri televiziyo baraba ama sketch baraba ibiki bumviriza utuntu twari twose ego ubona yakuze n'utuje twa dessin anime nguza turabugarana kubera bohera hanyuma rero urabona ari ikintu kimwe mutamenya mwega abavyeyi ze murahanura abana pana agiye hanze yabonye umuntu ari kajya kantu ngo ni beko ngo impako urumva cyasanga ari ibintu bitera urudubu rega abana nabo abana niko bameze rega bamara abana mugabo tuzogerageza je simbura umwana muri no gugu wanje ngo nkabura umwana asha tuzobipfa nawe kuko ni uguma ngaha muhera je mba ndigomba nikurondera nukuraba byari ivyo nagombera kubarire reka rengende kuba ndakora udukorwa hariya uri mubiki uri kuramesura za mpuzu sawa iratuzaniye ni faraja groupe. umwana wanje nobona barakiza abana banje notamba nkatarika nako ntagize imiti yose ndabaha ntaco kiriko kirapfama imiti y'ikirundi ndagenda kwa Magadarena arampa ndabaha mana yanje abana banje bokira notamba nkatarika ariko reka ndindire inyishu y'abaganga numvize ico bambwira madam sa okay twagerageje kubavura hama umwe yagize ikibazo nyabaki kandi ikibazo yagize nuko uteguza kurondera 4 million baje kumuvurira muri Kenya muganga nivyo shoboka ndiko ndakubwira nihuta kuko tugira tugende kandi dusuzume nibindi muganga none yakura arashushe cyane nta kundi nta intervention twogira no muganga yaho urumva kubitiza hariya hose mu miryango kugira urondere 4 million kugira bamutware ni menshi muganga ni menshi ntono yaronka muganga tubwe nta kindi dushoboye ngaha twafasha sivyo mugabo turabaha umuti nyine wo gupfupfahaza siko ariko mu minsi 3 ataraja muri Kenya arashobora kugira ikibazo none muganga uwo wundi nawe uyo wundi mu buzima bibaho sivyo kuri ibitaro subwa mbere bibaye ugira kabiri yacikanye wihangane no muganga yarashushe cyane muganga mbwira neza umwana wanje yishwe n'ishano cyangwa mbwira nta shano twasuzumye bose nta numwe yari ishano kandi bagwaye ingwara imwe bose oya nituvugana meshi je murampa umwana wanje ntabyo kuvuga murampa umwana wanje atishwe n'ishano nimwe mwamwise no madam reka gutwagira icyo cyacu murampa umwana wanje muramuma kuko nimwombwira ngo ntishwe n'ishano reka tugende twe turamuha umuti wo umwana wanje muramuma simba ngamutamumanye mwana wanje ngiye kubigenza gute umwana wanje ingene yari mwiza iratuzaniye ni faraja groupe. ego muvyeyi ndabona ko mubabaye ariko mwihangane cyane hama none ko mbona umwana menga nta kintu na kimwe gihinduka kandi narose ko umwe ari muri morgue uyu nawe biri gute reka muvyeyi reka ni hatari n'ukuri umwana wanje iyo ndamwibutse numva agahinda kenshi cyane ingene namukunda kersi wacu oya muvyeyi humura kandi wihangane cyane nanje narifise abana babiri ariko umwana umwe yarapfuye naramenye ko bamuhaye ishano ariko waramenye umuntu yoba yararimuhaye sinashoboye kumenya uwamuhaye ishano kimwe gusa kuko byagenze kose narabyakiriye
kuko umukristo yakira ibibi n'ivyiza ni ngombwa tuvyakire kubera yuko nimba turi ku isi ni ngombwa duce mu ishure ry'Imana. Ivyo naravyakiriye gutyo, hanyuma ndabona yuko ni umugambi w'Imana, ariko ndabishimira Imana uko biri kose. nanje nibaza yuko abana banje babicwe n'ishano, ariko umuganga yarampebuje ati bari bashushe cyane, baguma bashushe cyane, kandi bose bagwaye ingwara imwe, kandi uwo wundi nawe aremvye. Bambwiye yuko nimaka ndamujane muri Kenya. Aho rero basavye 4 million, simbona ahantu no yakura. Oya muvyeyi, bagusavye miliyoni 4? Ego, simbona icyepfo n'icyaruguru. Bega man, simbona icyepfo n'icyaruguru n'ahantu no yakura. Oya muvyeyi, imiliyoni 4? Ego, simbona ahantu no yakura muvyeyi. Nukuri wihangane kandi uhumure cyane. Ayo mafaranga miliyoni 4 je ndashoboye kuyaguha. Ndashoboye kuyaguha kugira ngo umwana avugwe akire. Muvyeyi, ndagusabye ntuyame, wowe uri kuranoneka ku mutima muvyeyi, wowe uri kurankomeretsa. Oya muvyeyi, madame Nasoni, urashobora kuvuga nk'uko? Reka umwana avugwe akire. Nimba Imana yarampezagiye ikampezagiza amafaranga, reka nanje ndampezagira abandi. Ndifuza ko umwana wawe yovugwa agakira. Muvyeyi, ndabigusabye, ndagupfukamiye, ntuyame. Yopfuma apfa hasi yuko notora amafaranga. Uri kuranoneka. Muvyeyi, tekana kwanza. Manzi utekane kwanza. Kandi utekane cyane, uhumure. Umwana wawe arashobora kuvugwa agakira neza cyane. Kubera yuko nanje yongirirwa ubwo buntu umwana wanje bakambwira ntangi nayarenzayo kugira umwana wanje avugwa akire, nari kuyatanga. Ariko nimba ashobora kubona umwana bisaba amafaranga kugira avugwa akire, ndemeye kuyatanga, kandi nukuri wiyumva amahoro cyane. Basi icyo ndagusabye basi ko ushatse kumfasha, ndagusabye basi tujye ku maziko umundekire umwana wanje apfe. Tujye ku maziko basi yuko washatse kumfasha. Muvyeyi, reka kurira, kuko ayo mose uri kurarira ntacari karamara. Uko no kwiyobariza ubusa wenyene. Mbega urazi yuko nimba twabiherewe ubuntu, nimba Kristo yaragize icyakora mu mutima wanje, nanje ndumva ko nofasha abandi, kandi niyo mpamvu numva yuko nobikora uko. Ndumva nobikora kugira ngo umwana wawe avugwa akire. None uwo mutima wawe ukuye he basi ukumfasha nk'ibyo bintu byose, 4 million yose? Umutima mfise wo gufasha abandi nuko nanje nzi neza yuko Imana yampezagiye, kandi ni ngombwa nanje ndabikore nk'uko Imana yabimpaye, kuko nimba Imana yarabimpaye ndabishima. Sinobona umuntu afise icabura ngo ndeke kukimuha, kuko kugira ngo sinzotsindwe n'urubanza kuri wa munsi ngo narashonje nimwangaburira, ngo nagenda gusa ngo ntimwanyambika. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mubabarane n'abababaye. Nanje ndumva yuko muri uwo mubabaro ufise ushobora kugira ico nkoze kugira ngo uve muri ako gahinda, hanyuma nawe ugire umunezero, kuko Kristo yifuza ko twama tunezerewe. None ndakubaza, iyo Mana yoyo yobiba hehe? Iyo Mana ndiko ndakubwira ni ya yindi nyene imwe yatuma umwana wawe abaho, iyo nyene yatumye wewe nyene ubwawe ubaho. Niyo Mana ndiko ndakubwira. None niyo yandemye, niyo yakuremye neza cyane. Kubera yuko niyo yadukunze kuturusha, yaradukunze yemera itanga n'umwana wawe kugira ngo aducungure. Uyu munsi twigira intsinzi ya Kristo. None no bigenza gute kugira ngo nanje iyo Mana ndayibone basi? Nta bintu birebire muvyeyi wo kwirigura akora. Ikintu gikuru gusa wokora nuko wemera ukizera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ibindi vyose bigenda bikurikirana. None baramuhamagara cyangwa babigenza gute? Urazi muvyeyi mwiza, reka kubera ko ngaha turi kwa muganga, reka kumbure umwana wawe tumanze turabe iby'umwana, tumurihire aje kuvugwa, hanyuma ibyo kwakira gakize navyo tuzobiyaga neza turi muhira,
hanyuma ndagushikane ku bakozi b'Imana wature usengegwe bimere neza. nukuri ndagushimiye murakoze nukuri kwako kigoro mungiriye. Ego ndabona n'abaganga bariko umenga bari muri tour bariko barazunguruka. Ego Reka je mbandanye rero hanyuma tandungikana Pamela wa mwana wanje Ego. atakuzanira sheke kugira ngo uje gutorera 4 miliyoni. ego murakoze. Ego cyane. Iratuzaniye ni faraja Groupe. ushaka tubafashe iki mufise ikibazo cyawe? Pastor numva mfise intono cyane ku mutima, numva mfise agahinda kenshi ku mutima. Ama pastor akazi nakora ndakibutse. asanga arakazi ndabizi ko Imana iriho ku bwawe iriteze kuguha akazi namba bagukuye mu kazi irishiteze. Oya pastor sivyo ndiko ndavuga pastor sivyo nishatse kuvuga. Pastor je nahora nkora akazi ko kuroga. Sa akazi ko kuroga. Ama pastor hama kandi naroga mwirya quartier tubayemwo. none wari umurozi waroga gute? Pastor narutse abantu benshi kandi narutse abana benshi. Umwana wa Kefa aheruka gupfa nije namuroze nije namwishe. Kefa ujya kora protocol ngaha mu rusengero? Ego kandi n'umwana wa Mimi mama wa Pamela ujya mwana we mutoyi nije meruka kumwica. Pastor birababaje. Menga niwe yakuzanye kumenga niwe yakuzanye mu rusengero. Ego Pastor numva mfite agahinda nibutse ibyo narindimwo. Pastor ndarushe. None ivyo wakoresha waroga gute? Abo bana wabica gute? Wabigenza gute? Byagenda gute? Pastor ingene nabikora natanga ishano kujya abana baza gukina mu nzu y'umuntu nanje baza bagakina iwanje kuko naco nari incera abo bana n'abahendetse ubwo butumbura ububombo abo bamba nasize mwishano. Pastor birababaje. Bo ntaco na kimwe kidaharirwa imbere y'Imana ivyaha byose biraharirwa. Bibiliya nivuga ngo naho ivyaha byanyu byo tukura tukutuku amaraso ya Yesu arashobora kuvyera bikera derera. Byukuri wizera Imana irashoboye kuguharira. Hama urashobora kubizana ivyo bintu wari ukoresha kugira ngo tubiturire. Pastor kubizana no bizana ariko nkibona Mimi Pastor oya homura umutima Pastor sinumva. Reka ndagusaba ikintu kimwe ndabizi ko ari ibintu bikomeye kandi bigoye cyane ko warinze ugira umutima wo kunyegera nk'umukozi w'Imana ukanyaturira amajambo nk'ayo. Ni bake babikora ivyo ko warinze ugira uwo mutima. Ndagusabe utere yindi ntambuko igira kabiri. Urashobora kunyemerera tukababwira ba Mimi n'umugabo we narumvise ko yavuye hanze bakaza kugira ngo bavyumvirize hama ubaturira imbere y'amaso yabo kugira ngo Imana ishishikare kukugirira neza. Ndabizera cyane ko atashobora kukugira. Pastor icyanangajije coco ego kuroga naroga ariko umwana wanje heruka gupfa ntibyakunze yuko mpagarika urupfu rwe kandi narumurozi ntibyakunze. Ibyo byatumye ndavyigako. munyemerere iki kintu canke mukimpakanire. nababajije ko twotera iyindi ntambuko igira kabiri yo kubahamagara bakaza kugira ngo bavyumve. Pastor nta kibuza tutobahamagara kuko Mimi yankoreye icyiza ntovuga. Ni nawe yampaye amahera yo kuvuza umwana wanje, ni nawe yampaye agakiza, sinumva igituma tutomuhamagaza. Okay hama genda ubizane nanje ngomba ndabarondere mu mwanya baza kuba bari ngaha. Ndagerageza mu mwanya basange ngaha mu biro. Pastor nta kibazo. Sawa mufati moto ndaza kuyiriha ntaje. Murakoze. Sawa.
inatuzamie Faraj, Faraj, ni Faraj, ni Faraja Groupe. sa niwanyiciye umwana ego ndabasabye mumbabarire namuhaye isano ndabasabye mumbabarire pastor sindabitahura uyu niwe yampekuye ubu rero kuva ubu mumamagare kugira mparire umuntu yampekuye uru rusengero ndavuyemwo sinsubira kandi je kusengera ngaha ubu gakiza ngira ndagashire hasi kugira nanje nihore ngira ndamwice nanje. ndabizi ko ushavuye kandi bikugora gutahura cyane ariko nagomba ndagusabe ikintu kimwe uhamike uburake kuko ni wabandanya ufise uburake bungana uko biraza kugukoresha ibintu sindavyemera ibyo bintu sindavyemera sishaka kuvyemera niko ndabona umuntu yampekuye mu maso yanje naje ndegezo kumwica ndamwica agakiza ndakandeke imiliyoni zine pas namuriye kugira umwana wiwe akire kumbe ni wewe oya ndabasabye mumbabarire ndabasabye sije nabigize ni satani yambeshe urumva rero ikintu cyose kibaye ni satani iminsi yose ni satani pasa ndamusubiriza ikibi mu kindi umviriza ndabikomereye reka ndababaze ikintu kimwe agakiza ngira ndabishira ku ruhande reka mbabaze ikintu kimwe ndamugandagura nanje kubimenya bibabereye inyishu ntibibabereye inyishu ahubwo n'uyu mugore wanje ibyo byose ngira barazinanye umviriza ko yari kumuhera 4 million akayamugerekako oya nje nubu sindabitahu ni wewe n'amariya wari kurarira impande yanje mu bitaro kumbe wari uzi icyo wakoze ndamwica nakindi kintu mbona gisigaye pesa je sinabitahura na gato ndatangaye kubona muri ko muravuga amajambo ameze uko angana uko kandi ndabazi ko muri abantu bakijije cyane icyatumye ndabarondera nk'umukozi w'Imana uko nananzi ko muri abantu babizigirwa kandi nizeye cyane umva umukizwa bamukorera ikibi akanuma oya nyumviriza ntahura kandi untahure cyane ndiko ndagutahura pastor ndiko ndagutahura mugabo je ndababaye ku mutima je ndababaye narabuze umwana wanje kibondo canje hanyuma ukabiri kuranyereka nuwa mwishi ndabizi cyane ko no mutama ndagomba untahure cyane ndabizi ko babaye nk'ukuri kurabimbarira ariko madame wawe yarashikire kandi nawe mwari kumwe muza mumbarira ko mufise umutwaro wo kumenya icyatumye umwana wanyapfa kuba ndabimenye nkabibabwira ni kibazo canke n'inyishu kuri mwebwe wama ca bugufi cyane vuga amajambo yiyoroheje kuko nta nyishu nimwe ushobora kuronka uyu yavyatuye ni kuvuga Imana yamuhariye aha naho wokora ivyo ukora byose ukamyica canke ugakora nk'ivyo wiyumvira kumukorera naguma ndakubwire ko wewe woba wikwegeye icaha ku bugingo bwawe ariko wene yamaze kwatura ubugingo bwiwe Imana yamaze kubushira mu kiganza kandi Imana yamuhariye kandi wibike ko atacaha na kimwe imbere y'Imana kidaharigwa ca bugufi muntahure neza muvyumve neza ubibone ikindi naco ndazi ko ububabare bwiyongereye ku bwayo mahera izo miliyoni 4 yageretse ku rupfu rw'umwana wawe ariko izo miliyoni 4 zishobora kuba rwabaye urufunguruzo rubashitsa kuco mwari mwifuza kumenya mwebwe mwifuza kumenya umwana wanje yapfuye gute kandi ivyo navyo murabimenye uwamwishe n'uyu kandi mwabimenye kubera ko ayo mahera kuko nawe yashitse nibigaye babwiye ko kugira ngo yumve ku mutima vyanse ni ciza mwamukoreye kandi Bibiliya iravuga yuko umuntu agukoreye inabi nawe ukamukorera ineza ubusa n'umushutse amakara ku mutwe yaka nawe yayatse yumva ashaka kubiserura Pastor je nukuri nta kundi niko byabaye niko byategezwe kuba ariko Pastor umwana wanje Pastor ariko Imana ishimwe basi ko basi ndabimenye basi Pastor nta kundi basi Imana nikora icishaka basi Pastor sabira imbabazi ndabona kumpara ntibiri hafi sabira imbabazi Pastor ndarushe mbo pastor ntaco gerageza urabe ukuntu wewe woshobora kubyitwaramo kuko ngaha turi imbere yawe twese urabe ukuntu woshobora kuvyitwaramo kugira turabe ukuntu twoshobora inzira twobifatamo egome ndagushimiye ukuntu ugize umutima ubwambere wo guca bugufi umubabaro ufise ndazi ko ufise uburemere burebure cyo kimwe na madamu wawe ngaha
ndazi ko mugize umubabaro muniniya kubona uwakwiciye mushobora kuba muri kumwe mu bikorwa kandi ushobora kuba wamufashije ibikorwa bingana nk'ivyo mwamufashije Claire ngaha kandi mwese muri bamwe mu bantu ndongoye ngaha mukorera ibikorwa ngaha kuri no rusengero rwacu vy'ukuri ndabasavye mugire umutima wo guharira gira umutima wo guharira kuko Yesu igikorwa yaje gukora ngaha ku isi yaje kurondera abazimiye kugira ngo abagarure bacike intama nico gituma namwe mutegerezwa kugira imbabazi mukumva mwoharira kuko iki ni igikorwa kidasanzwe iyi ni intama yari yarazimiye Imana yagaruye mu ruhongore kandi namwe hari ikintu cabaye kugira ngo uyu agaruke kuba uyu yarakijijwe byaciye kuri madamu wawe igihe wari hanze nico gituma rero numva umenga no basaba guharira tera iyindi ntambwe muharira mugire guharira kandi bivuye ibwina mu mutima. None pastor tuzogumana mu rusengero dusenga hamwe? Ndavyumva ko ufise ikibazo kandi kinini cyane kandi ico kibazo ufise nico kibazo Claire yari afise yambajije ico kibazo nyene uhejeje kumbaza ati none gute nshobora kwiyeza nkihana ntama kaguma ndababona ngaha nico gicatumye ndamuhamagara kugira ngo abivugire imbere y'amaso yanyu nanje ndamuhariye n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Wow, uyu nawe ahindutse icaremwe gishasha. Yesu abahezagire cyane. Amen. Iratuzaniye ni faraja rupe. Sheri. Burya mimi arafise ubwenge bukora neza. Oya jema mapamera ahubwo ndamutahura cyane kuko arakomeye neza. Oya sheri akemere neza guharira umuntu yamwisiye umwana. Mbega no guharira gusa kutavuga ko n'amahera akongera akamuha n'imiliyoni 4. Yesu iyo bari jewe nari kuca man ubwo nyene nageranwa mupanga nari kuca imbere ya pastor nyene none cyandangije ivyo Imana ikora n'agatangaza. Imana ivyo yakoze we navyo ushobora gutahura nka wowe ukunda kumva ivyo ushaka kuvuga. Urumva wowe ndumva no kumucumi tujya mu gore wari kutumucumi. Ariko rero Imana yo ni kwesha icubahiro kuko ujya mugore ubu yarakize ubu natwe kumva kuri no pati yacu tugiye kuronka amahoro. Ujya umugabo wa mimi yaraje apfuye hanze neza na neza aremera yo urazi ujya mugore yaritawe arasaba imbabazi sivyo nawe rero ni nkamwe nawe byo gushikira uwawe canke mu bawe hakigira ukora ikosa nawe ne agasaba imbabazi bakamuharira sivyo Sheri yakweti kandi rero ngo harirwa abababarira abandi kuko ari bo bazogira gute bazobabarira. Sawa none ko bizi ivyo none umva yari kureka guharira ahubwo no gushima Imana ko twege tugiye gukira kandi atashanongira rizosura kuboneka kuri no kati wacu. Ego Sheri kandi nta cyaka itababariko. Narashimye no kuntu umugabo yavyitwayemo akimara kuva hanze agashika byaranjoheye cyane kuko nawe ne yaratahuye araharira urumva nivyo vya mbere byanjoheye kandi pasteur nawe yarabikoze neza kubahuza kubumvikanisha no pasteur mwiza vraiment kandi rero abantu bose twoza turitara tukazasaba imbabazi aho twakoreye ibibi kuvyigumijemo bitera bikubabariza umutima ubusa urumva biraryoshe kubwira umuntu ukuri naho kubabaje muga mu nyuma aritahura kumva ko bamubwiye ukuri sivyo she ego nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivuga butumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.